ushobora kudatahura impamvu yawe yo kubaho uno munsi, ariko nagenda kwibutsa ikintu kimwe, ko Imana igufitiye umugambi mwiza. Igufitiye umugambi mwiza. Yakuremye kwiyumviriye ko, yakuremye kwishushanyijeho, ufise agaciro mu nyonga zayo. Ndahakwikengera, ndahakwisuzugura, ndahakwibwira ko ataco uri, ko ataco umaze. Bashaka kuba barikubwiye yakubwira ko poa, ariko nagenda kubarira ngo ico Imana ikuvugako nico gikomeye cane gusumba ico abantu baba barakuvuzeko. Ico abantu bakuvuzeko ntaco gihindura kuco Imana yaguteguriye no kuco Imana yakuvuzeko, kuko yakuvuzeho mbere batarabaho, batarakubona, batarakumenya, batarakwitegereza. Yoyo yaguhanye mu vyiyumviro vyayo. Nagenda kwibutse rero ngo uri agaciro kanini. Bavyemera batavyemera, Imana yo irabizi kandi iragukonsidera kuba warabayeho, kuba ukiriho. Nagenda kubwira ngo uri mu mugambi w'Imana, uri mu mugambi w'Imana, uri mu mugambi w'Imana. Imana iguhezagire cane kandi irushirizeho kukwibutsa ivyo no kukuremeshesha amajambo meza gusa yayo, kubera ko ivyo abantu bavuga n'ivy'isi twereka ntaho bihuriye n'umugambi Imana igufitiye. God bless you.